Niyo mpamvu vraiment naramaze guhitamo ihiti nzobona nka kompoza nkabona ati aha ndamamaza Kristo nzoyikora. Amina. Azanyereka inkovu z'amamboni z'amawa n'icumu ryo mu rubavu ati ni wewe nababarijwe humura aradukunda mwami. Bakunze Black TV ndamukeje aho muhereye hose yaburi mu Burundi canke mu mahanga ndakuramukije ni Dorsi kuri micro kumenyereye inyuma ya micro ni Rubambo nongera ndabifuriza umunsi mwiza mwirigwe neza genre muca mubibona vyose shaka ko wicara ufata amazi ufate jus ufate icyayi bitushaka cyose kugira ufate umwanya ukwiye ukutwumviriza ndabazaniye impano nziza impano novuga ishikiriza inkuru kandi kagera kure biciye mu ijambo ry'Imana atari n'ikindi n'umwigeme mwiza cyane n'umuhene n'umwamikazi izina n'iryo muntu n'umwamikazi ni cucu dufise mu gihugu n'icuki amaso y'inyana ebana ni bya bindi byose maca mu byomba reka tumuhe ikaze yidondore nongera ndabwira yuko uri mushasha yogira subscribe akagira naga cloche de notification comme ça tuzaraba ibiganiro bishasha bigiyeko so kaze. Murakoze cyane numva ndishimye cyane Darcy hama manje kuramutsa abakunzi bose ba Black TV abariko baradukurikirana muri kano kanya hanze y'igihugu eka n'abari mu gihugu ndababwiye mwiriwe cyane hama amazina yanje nitwa Kamenyirene Diane yitwa Reine umwamikazi. Ego ako iryo zina nturugishimira cyane gose ndishima kabisa ivyo birazi nitwa umwamikazi umva vuga buhoro ndo umwamikazi sha. Ego so Reine turishimye kwa tugufise nanje ndishimye cyane kubana namwe. Amen amen. Uri umukozi w'Imana navyumvise. Ego kandi urashikiriza ubutumwa bwiza cyane. Mwavyumvise tugitangura indirimbo sijeje nyene eka n'abariko baradukurikirana baririmbye uririmba Covid urukora yirukana no sindiko ndayirukana ahubwo n'ikimenyetso ku bantu bazi Imana kuko muri Bibiliya haranditswe mu vyahishuriwe Yohana ati ivyohererezo bizokomeza urumva biziyongera ariko mu bantu bazi Imana bazomenya kari kimenyetso cuko Yesu agiraze kwima ingoma. Amen. Kandi umenga zoza jeni Bujumbura jamuzi Bujumbura aho muze kari mu muji ni Bujumbura sha mwese muri mwiziri Burundi. Oya ntituzi kuko byanditse ko azoza nk'igisuma nta wazoteguza ariko ibimenyetso vyiwe turamaze kwibona eka nawe warabibonye bijyari wari bwabona amashengero yugagwa hakivyabona vyagiye Jenda carangisha bari he baratinye Covid yarabirukanye muga naco bazogaruka ubwijambo ry'Imana kwemera kwabo nta wiruka ivyo ni ibintu bisanzwe kuko Imana ya mihari yahari mu bantu niyo tureka tugenda uko ibizi byari ivyo byose irabibona. Ego nongera kwanza ndagushimira ndanezerewe numwana meze neza ese murayibona atwenga neza ubundi bukenye kimwisanzwe nakine ntaco byose turafise abigeme abamikazi beza beje wo kubaza uva mu muryango watuhereye ku bami uvuga ko kuri wahe hama urangyoheye cyane kuko ngo ubwami bwo mu isi ngo buzoshira ariko ubwami bwo mu ijoro buzokomeza je simvuka mu bami bo mu isi mvuka ku mwamaganza abami bo mu isi. Amen. Navyumvise eka siwe wenyene nanje nuko nyene nuko bimeze kameramani warabirahiye ati oya wewe ntakigenda
arananye. So reka ntituje kure, Reine ni umwana cyangwa umwigeme sinakubwire muto cyane, ni umwigeme yakuze mu muryango w'abana bangahe, hehe hoho Reine iyo ngabirano yo kuririmba, iyo mpano yavuye na hama Reine avuka mu muryango w'abana batatu, ego kandi umuryango uciriritse cyane, ego hama ingabire nayironse ku buntu, sinokubwira ngo yaje ryari oya, kuko icyo bita ingabire ni ikintu uvukana, si cyo urinda kwiga, kuko niwaciga kizogutera ubunebwe kireke, nukuri ariko ari ikintu usanzwe ufise, urumva wavukanye, ni ingabire wavukanye, kuko bavuga ko kuririmba ntituzoririmba aha ku isi gusa, reka no mu ijuru dutegerezwa, hazoba hari igiteramo gusa cyo kuririmba, byose bizokwibagirwa, kuvuga ubutumwa bizokwibagirwa, ariko kuririmba diyaha hariya ku Mana mwawe muvyumva, tuzokoma turimba si kwisi gusa, no mu ijuru tuzoririmba, umutima uzokwa muririmba, umva ntaho tutazoshika mu Mana, tutazoshika hose, tuzohatambuka pore pore, tuzogera kure. Mwavyumvise, kaduhere ku ndirimbo yawe ya mbere ariyo umwizigirwa. Kubera ko umwizigirwa nshaka kumenya igituma waririmbye ijya ndirimbo, amajambo yavuye hehe, hoho wisunze umurongo wahe muri Bibiliya? Muri Bibiliya umwizigirwa ni indirimbo nanditse ubwa mbere nkurikije ku buzima Petre bw'iwanje canke bw'undi wese ariho, nkurikije na cyane cyane muri kuvayo, Imana yasezeraniye Aburahamu yuko azomuraga igihugu cy'i Kanani. Aburahamu yarageze mu zabukuru, nta mwana yari afise, yari afise umugore yitwa Sara. Hama Sara arabwira umufasha wiwe ati, Aburahamu ko jewe ntakivyara kandi ngeze mu zabukuru, yari afite imyaka myinshi, ariko Aburahamu aravuga ati, none ko Imana yansezeraniye yuko izompa umwana. Urumva byari bigoye kugira Sara atahure ko mu myaka 100 yovyara, ariko Imana kubera yari umwizigirwa yasohoje amasezerano ngo Sara ari umukecuru. No kuvuga ko Imana yacu n'umwizigirwa, yabwiye abanyisiraheli ko izobashikana mu gihugu cy'isezerano, yabakuye mu gihugu cy'ubuja kwa Farawo, yarabambuye. Iyumvira ikintu kihora kindyohera ngo Farawo yatanze itegeko ryo kwica abana bose b'abahungu b'imfura mu Bayuda, ariko Imana n'umwizigirwa yafashe Mose imushira mu kirimba kwa Farawo. Umva hari ikintu nibitangaza, yego cyane, niyo mpamvu naririmbye ko ari umwizigirwa. Washatse gushikira cyane cyane bande, kuko iyo kenshi umuntu aririmbye indirimbo ndetse harimo ijambo ry'Imana, abafise abantu abashaka guhumuriza, ntibacike intege. Yego cyane Darcy, nashatse gushikira kubwira abantu ya mfuvyi iri mwibarabara imenye ko Imana itazigera yita, wa mufakazi abura amazi yo kunwa, abura imfungurwa, amenye ko Yesu ari umwizigirwa, atagihe na kimwe ngizore kuwayo ngo akogwe n'isoni. Nashatse kubwira wa muntu ari mu bitaro agwaye arembye, yabuze ivyiringiro, amenye ko ni nyuma ya zero yazuye Lazaro yamaze gufa 3 jours baramuhamvye muri cimetière, yaranuka, ariko arababwira ati genda ni mumukureho mumuhambure, wowe uri mu bitaro n'umwizigire gusa, ibisigara bikora. Urumva twebwe icyo dukwiye gukora ni ukwizigira ati Imana uriho, ibisigaye ni wowe wikorera, nta bindi sheri. Oya, ariko ngaha reka tuyage gato. Hari abantu bitira ivyo uvuze bakaca banebwa ati Imana vyose izobikora nawe ataco yifashije. No, suko no kuvuga
gusenga birabaho sivyo ukwizera hari ikintu cyitwa ukwizera no gusenga biratandukanye je ndashobora kuba nsenga nkavuga ibindi azobikora ariko ngize ukwizera bivanye n'ukwizera kwanje n'ivyo mba ndiko ndakora biratuma Imana ikora ngo kandi nta gihe na kimwe ngo Imana yavuze ngo twicare ariko yatubwiye ati mukore mufise kwizera oya naga no kwizera oya oya dukore dufise ijambo duhagararako voilà kuri icyo kintu cyo kuvuga ati ukwizera rero icyo kintu benshi ntibakunze kugitahura haracavuga ati reka ndaguha akarero bakunda kubitubwira muri secondaire bakareka gukora examen ngo Imana irandika inyishu oya ntibikunda anyumvira nico rero abantu rero bavuga ati eka nawe iyo Mana yawe eka n'Imana imwe dusenga ariko nawe uri kuratakaza ego vraiment ego kuratakaza nicyo nshatse kuvuga hari abantu basenga gusenga si bibi bane ni byiza cyane byiza kuko aho uzosengera yaba ku mutima yaba ubyatura cyangwa ukagira iki Imana irakumva aho uri hose Imana irakumva ariko nawe ntucureke imirimo yawe Imana byose izobikora amaboko arafise yaguhaye kubona uhema buri munsi ubyukura amahoro nico gushimira Imana ibikweretse ati uracyashoboye ntugacike intege nicyo nshatse kuvuga rero nicyo nashaka kudusigurira kuko benshi birakunze kubacanga bakavuga ati turizera kandi twama twizera yuko Imana byose izobikora ego byose izobikora none nawe atacu ukoze oya utegerezwa gukora kuko no muri Bible ntaho bigeze byandikwa yuko batigeze bakora nobaha akarorero ka Rusi yari umupfakazi sivyo yari umukazana wa Naomi yarajanye na Naomi mu bwoko bwabo ntigeze ahagarara ngo nukubera ko genda umupfakazi ngo yatonda ku murima kwa Boazi ngo bagakora nawe akandura aho niho Imana yamutabariye amuhereza umucunguzi si byiza kwicara nukore niwihereza amaboko umenyere kuyakoresha abana kuvuga ngo urumva ngo genda senga Imana ifasha uwifashije nubwo utoba ufise akazi basi gakomeye sivyo ndashobora kuza nkakubwira nta muzi basi ufise ndakumesurire kugira ngo ndonke n'utwo kurya wonyima urampa za mpuzu nkamesura kuko mfise amaboko simfise amahera naho noronka akazi gakomeye ariko mfise ukumesa hama nawe ukama urishoboje ibihimba byose birakwiye kwicara n'iryo jambo nashaka kabashikiriza biranezereje reka nanjye nzorikorera ko ibintu bimwe ngiye kubikorera kandi utibagira gufasha kuko hariho nk'abagwaye badashobora kugira kwifasha bajyamye bari mu bitaro hariho imfungwa ziri mu ibohero zikeneye gufashwa sivyo nawe uzofata iyo shati yawe nanje nkafata umupira wanje kanandenze nguha oya nta kibazo ntuvuge ngo kayakurenze kuko nta utanga ikintu camurenze ahubwo atanga icyo akunda yego niki iyi mikro ndayikunda atari yanje ndayitanga urumva si yawe kameme reka ndayitanga oya atari yawe utanga icyawe mwumva ko bite bakunzi bawe oya utanga icyawe mukarekana reka nawe bashaka kuvuga ati itange sha oya kuko niwayitanga ntizoba ari umugisha wawe ubizi gute ego ko si gwawe nyemereye ko ndayitanga uwahe ujya kwemereye akakubwira ati itanga ego ahakubwira ati itanga imigisha ibiri oya umugisha umwe none nayibasabiye rero sinabyemeye umugisha wazo waronse nujya wasabye bavuze ati nuko gutanga kuko uguhaye nawe atarashima ati urakoze muvandimwe oya urazi igituma nk'ubu jewe ndaje ndakubwira ati mana agahumbi ngaho cumi igihumbi sivyo ukimpaye uzi ko ari iki wanje sivyo rero mu ico gihe nkenye ndakugitanga aho nije nzoba ntanze mugabo mwe ndakubwira ati mpa igihumbi mfashe ujya muntu sije nzoba ntanze ujya nagisavye niwa arehera mukopo
umukopo kintu abarundi n'abarundi abantu bose umukopo tukizi neza ni definition umukopo murakibaza umuntu wese reka tubandanye waturirimbiye Covid wanayidusiguriye reka dutere tuja ku zindi ndirimbo mbere ko tuja kuyira wasohoye itandukanye na zitatu za mbere sawa nta kibazo Yesu yasanze mbabaye nabona imbere n'inyuma nta vyiringiro nari mfise azanyereka inkovu z'amamboni z'amawa n'icumu ryo mu rubavu ate ni wewe nababarijwe humura aradukunda mwami n'umwizigirwa 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 humura humura aradukunda umwami n'umwizigirwa humura tekereza aragukunda aho uri hose ntashobora kukwibagira yagukuye mu rubavu umva yagukunze amatangiriro y'isi iyo atarabaho yagukunze utaranabaho utaraniyumvira atariyumvira ko azorema isi ego rero humura humura cyane gose mwabyumvise byose ariko numvise ko harimo amajambo nka menshi yose ari muri Bible yego ubu bishatse no kwibutsa umuntu ati burya rero ibyo ukora byose biranditse biranditse kandi nta gishasha kirimwo ahubwo wewe ikangure ndakuvugiye amajambo cyane gose ahubwo wabitoye ndakuvugiye amajambo wabitoye nk'uwaduwe urumva mu ijambo rimwe hari igihe umuntu yihebura bivanye n'ubuzima arimwo bivanye n'ibihe arimwo akibaza ati none jewe eske Imana iranzi we ntibiragushikira si rimwe si kabiri utitara gato hazi ivyumviro vyinshi sivyo kandi ikindi namye mvuga ninaronka time nzoza tukiganireho icerekeye gutsitara kubabara urumva ukumva umengo Imana ntibo ukumva umengo none ntinakubona umengo yakwibagiye ukibaza ati none eske je kugira basi abavyeyi banje bamvya bari bavyiyumviriye iyumvire nawe ukibagira ko nabo nyene bahawe icimana yari yamaze kurema ego gusa ikintu abantu dukunze kutitaho ati novuga gute ibibazo nivyo bituma uhaguruka ahubwo wikosora ego en fait hatabayeho ivyo bibazo ntitwabona yuko iki burya cyari kibi ego iyo ndirimbo kandi ndayifise niyo iyo igira gatatu nivyo menya ko mu buzima nta coroshe nta kibaho byose biragoye turavye bamoyize inzira zabo byari byoroshye uravye imagine vous ariko gamana wamvuga ati man sinzi ahantu tuye gusa icyo nzi coco ndakeneye umunsi umwe nicaye muri ati man wiyumviriye gute abanyisiraheli ahantu bogiye amasahane bahagenda iminsi 40 ikindi nacu kungene ajya amazi bayadugije hari ibintu Imana tuzokwicarana wande ugatisha wasigurira ibintu birengeye ubwenge ibintu nibifise isiguro ni ibintu ubona bizuko bikagenda uko ni novuga gute ni nk'ubuzima buraza bukagenda byose ni ibintu bidasobanuritse neza mugani tugende novuga guhaririza Imana ntiharirizwa akira ugerageze kubana navyo ko ni ibintu ubigiye uri umuntu ndakurahiye nta nzira nimwe nta n'umuco uzoronka nta uhari byogenda gute ibazi
tutarinze turaja kure waririmbye hari indirimbo nshasha wasohoye itandukanye kure niyo nizo waririmbye kuki wahisemwo amapiyano aho abandi bavuga ati amapiyano ntiyagezwe kuki wewe wayahisemo twarabonye ko abasitari hano abaririmbyi mu Burundi bamwe bavuze ati ikintu kiri hit ahandi naco dukorerako reka twe tuzogira ivyo bacu natwe babihitinge nyinshi kuki wewe nawe wahisemo amapiyano mbo urandyoheye cyane kumbaza ico kibazo ngo kuki wahisemo amapiyano urazi kenshi abaririmbyi bari distinga ugasanga bavuze ati kijya kintu kiririmba abantu b'isi urumva twebwe ndushobora kugikorera ko no pourquoi pas indirimbo z'Imana zitoja muri hiti nyene hamwe na Imana irivuga ati koko wa mukobwa nono buca sara hamwe uvuga ati nabarenga bakavuga ati amapiyano twarumvise amapiyano mu guhimbaza Imana iri hose nta frère nta namwe kubera ko batamba igisimba kubera ko bagitamba kubera ko ugiye mu kabari utambazuke koko totambazuke y'Imana voilà ico kintu shaka tukiyaga ko nukuri ico kintu bamwe bahora bavuga ati eka n'abantu baririmba gospel bataye inzira bariko batamba shakushaku gwaragwara mu Mana ngo ati kuki bitobaho birabaho kuko Imana ifise amajwi yose sivyo rero mu gihe wewe ushaka kuvuga just indirimbo amapiyano urumva naka aca mbona akabona ko ndi umupagani why uri mu nzu yiwawe zaziniza abarumonazi uyitamba no negerezwa kuza nkayikoreramo neza umudiho hamwe n'uri mu ishengero avuga ati nubwo yasaze ndamanitse amaboko amina sivyo ifoke dukora abakobwa baririmba gospel nibahaguruke dukore nukore ngo uri kuraba naka kuko naka ntazoguhemba sivyo kandi abagucira urubanza n'abantu nkawe sivyo none bizobuza se ni nkuko womiyirutsi hari abanci urubanza ngo nambaye ipana oya none bazise uruhusha gugucira urubanza undi muntu niyo mpamvu vraiment naramaze guhitamo ihiti nzobona nka kompoza nkabona ati ndamamaza Kristo nzoyikora amina byose azobikora ntawe uzomuhagarika musa kibe cyamamaza izina ryandiho amina tubeshejeho no kwamamaza ndiho voilà ni mube muvyumva mu Mana inzira zose zirahari gusa twansinzira mbi mugumenye yuko amapiyano canke izindi style zose ntabwo ari mbi birashoboka kuki mwibaza yuko Imana nayo nitoza ngaho kuko itoza guhanura ahubwo bamwe batsitaye yobanura niyo nuvuga ati niyo message baba bashatse gutanga abantu b'abaririmbyi ba gospel niyo message baba bashaka kudushikiriza menya yuko urukutama amapiyano mu bintu batariko baravuga bariko baravuza gusa mugabo yagushiyemwo ijambo ry'Imana kandi uryumviza neza cyane gose no gutamba ya mashakushaku yawe muga mu ijambo ry'Imana en tant nk'umuririmbyi wa gospel ubona gospel mu Burundi imeze gute en tant nk'umuririmbyi wa gospel mu Burundi ntabwo bayirukira cyane ntabwo babona yuko ari ikintu kiri special cyane babona yuko ari ibintu bisanzwe ku bwanje impamvu nasanze ko hariho abantu tutiyizi sinzi ko ushatse kuntahura tutiyizi urazi igituma tutiyizi gute nkanje ndi umuririmbyi wa gospel nawe uri umuririmbyi wa gospel kuko twoja hamwe twamamaze Kristo
wowe ukikwegerako nanje nkikwegerako ukikunda urumva bikaca bibako nta numwe ateza imbere uwundi urumva je nshaka bari je witeza imbere okay nawe ushaka bari wewe niteza imbere okay rero muri ivyo nta fatiro ni ukuvuga ko abaririmbyi ndasubiyemwo abaririmbyi ba gospel mu Burundi nta rufatiro bafise kuko abadukuriye baba bakwiye kwegeranya babandi bato mu kubiza sivyo ariko ku buryo umwe wese yikwegerako ashobora no kuririmba n'umuririmbyi mugenzi wawe ntaje no kwiraba imaginevu ikibazo yego birakomeye ndumva nimba tubandanyije muri ino nzira tuzoririmba bice biryama bizoca biryama vraiment ntaho tuzogera ego gati urumviriza uburyo murundi kazi wacu ageze kure ariko arimba ibintu biryoshe cyane biryoshe itega ugutwi wumvirize ego ari icyahanura hajya kuri commentaire ashobora kuvuga ati khene aha hantu kuko nanje ndi umuntu sivyo kandi umuntu nyamuntu nukunda guhanurwa ego nuko shaka udusangize verse ituma iguha inguvu ituma udaca intege yama uvuga ati mana ndagukunda mana ndashima ibyo unkorera buri munsi shaka udusangize ijambo muri bibiliya ituma ugira inguvu ituma ngira inguvu ijambo nkunda riri muri Yoshua umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 uvuga ati genda ndi kumwe nawe guhera mu burasirazuba kugeza mu burengerazuba nzoba ndi kumwe nawe nta gihe na kimwe nzigera ndakureka nubwo abansi bazohaguruka jewe nije nzokugwanirira iryo jambo rirantera ingufu nkamenya nti mu byo nkora byose ndi kumwe n'Imana sivyo ego turi abantu kandi icita umuntu aremewe kubabara aremewe gutsitara aremewe guciga urubanza sivyo kandi iciza ntiwibaze umucira urubanza yuko ari undi muntu no mwene se wa undi turirimbana hamwe wa undi dusenga hamwe wa undi nakamazi ati amazi nwe abo nibo baduca intege mu gihe abo nsanzwe nzi ko bizombaho nitwaza ijambo ngo kuko muri byose niho haduhesha imbaraga niho hatuma jewe nk'ahene ngira intambuko urakoze cyane yari hano mwamwumvise mwumvise verse kandi ni nziza cyane aho wacanza no kurikurikiza jewe muga twamatuzi buri gihe ko twamana n'Imana turazi ko ikiba cyose Imana irazi ko uza kugenda neza bizogenda neza ntucike intege bandanya wizera bandanya kandi nawe wizera mugabo ntushake kuvuga ko vyose ngo Imana ngo ibireka ngo bibe vyiza oya no abwo hariho bibireka yuko atakintu ciza rero kizokwamaho buri munsi nico nshatse kuvuga kandi ico gihe rero nicashika Imana yo izobiri imeze nk'umu arbitre yikundira amaboko ikuraba ati banza umbwire we ntiwawe rusenga bimeze gute urumva hamwe uvuga ati none gabasha umva hajya nyene uvuze ati mana ndamanitse amaboko ko ndabona yuko mfise intege nke aho niho rero naca atangura ati wabonye ndacyari ku ngoma amina mwabyumvise dufite byinshi byo kuyaga ntitwoheza ijambo ry'Imana ni nini cyane basiguriye twona bacapira twona kina na fi cyane gose ni byinshi reka babwira mwo mukura mwandanye mukurikirana n'ibikorwa byiwe kandi turakeneye support turashaka ko ibikorwa by'abarundi tubiteze imbere teza biwanye imbere hama jewe ibikorwa byanje kuri YouTube andika Reine d'Or Diamant
ucubona canza eka sinarekeye kuri YouTube gusa no ku ma platform ndimo nka Deezer, Apple Music, Spotify eka n'izindi mugiye gusa murandika Reine d'or diamant muca mundonka page ya Facebook niryo zina nyene, Instagram eka na Twitter. Hama ndakeneye ko bagira subscribe na cyane comment zanyu kuko nizo zingira uwo ndiwe. Ego mwavyumvise mwese ari Reine d'or diamant n'ibintu bibiri or na diamant utabizi genda ubirondere kwa Reine d'or diamant zoca bikubwira neza. Nange ndababwira ati mbwira umunsi mwiza ko nawe wadukurikiranye ndishimye cyane. Ciao. Bye, murakoze cyane abakunzi ba Black TV, ndabakunze cyane kuba mwadukurikiranye. Bye, Imana ibane namwe.